Amen. Amen. Ego tugeze mu mwanya rero wo kwakirana. Iyo habaye ibirori bidasanzwe haraba umwanya wo kwakira abatumire, abashyitsi badasanzwe, twakirana hagati muri twebwe. Apari abashyitsi bacu biteka baje bava mu Rwanda hamwe n'abandi baje ari umugwi uri special, nagomba sabe abantu twatumiye nibaze ko tuzofata umwanya wo kubamenya neza abo twagiye turatumira tubarungikiye ama invitation y'amashengero, ariko no munsi nagomba ndabakire muri rusangi mwese abantu bose mwashimye uyu munsi gufatana natwe muri kino gikorane. Nagomba ndabasabe mu vyaguruke abaheruka ngaha kera, abatumiwe, abari bo bwa mbere, murashobora kuvyagurukaho muri tubakire, murashobora kuvyaguruka. Amashi menshi cyane nagomba sabe abasangwa badufashe gukomera amashi abashitsi bacu. Imana ibaheza, gira amashi menshi cyane, amashi menshi cyane. Turabagumbiriye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi turizera neza yuko mwaje muri kino kibanza hari umugabane mushasha mwiteze. Ico mwaje mwiteze abari cyo mwakira. Amen. Ico cabazanye abari cyo muhura naco. Ngira ko sabana basangwa mu vyaguruke mu mpere kaze muhere kuri abo bashasha babakunzi batugendeye umunsi, hama twese tugumbirane twakirane, umutwengere mubaza bakuru yu afise intahe gushingire. Haleluya. Ko binyarutse gabasha. Mwari mwaramukanije mugishika. Haleluya. Turabakiriye mwiyumva amahoro, mwiyumve muri mu kibanza mwamaze gushika mu Imana bateguriye. Amen, amen. Abaririmbyi shaka barekura sinzi mwe mu pastor aza kudugana hano. Rero vyiza yuko yoba ari wenyene aza kubajera. Reka dukomera amashi twakira umuvyeyi wacu aze kugira ngo abandanye program. Amashi menshi cyane. Twongere Kristo amashi menshi cyane. Amen. Ya ko ndayumva mu gifonctionnaire cyane. Haleluya. Dushiremo no gushimira Imana yuko yabikunze ku uyu munsi. Ico twasengeye cyatanguye, tuyongera amashi menshi cyane. Amen. Turabaramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Iyo tugeze mu birori nk'ibi biba bisa neza gutya, natwebwe ubwacu tuba turi mu myiteguro, ababiteguye akenshi tuba twibagira ubutame. Ariko nagira mbabwiza ukuri, kugera ku munsi nk'uyu biba vyaciye henshi cyane kugira ngo ibi bihe murakoze, biba vyaciye ahantu henshi cyane kugira ngo ibi bihe tubibone uko bimeze uyu munsi. Niyo mpamvu mbabwiye ngo ndashaka ko dushimira Imana ko yabikunze yuko igikorane gitangura. Muvyumve kabiri, muvyumve gatatu. Amen. Ni vyiza, turashimira Imana kandi twumva tuguwe neza ko Imana yasohoje ico twasengeye. Ariko hamwe n'ivyo ntibinatwibagiza inzira biba vyanyuzemo kugira ngo ibi bintu tubibone gutya. Turayishimiye bivuye ku mutima, iragaheza ibihe byose. Karibu cyane rero. Umunsi wa mbere nyene urumva haba hari bigumbagumba, haba hariho kwakirana,
ariko nagomba mbibasabe hakiri kare ntituze kubitindaho. Uzi gituma ivyo kwakirana tubitindaho uretse ko tuza kwakira nyene aba invité spécial ijuru ryatuzaniye, nubwo twese turi spécial, ariko nyene uyu munsi ni iminsi ine harimo akarenza. Amen. Nibaza ko tuvyumva kumwe. Rero ico ushaka kubabwira ni iki? Umwana w'Imana wese ari ngaha umaze kuvuka ubwa kabiri, aho wajuva hose, nama navuze iri jambo ndarivuga kenshi mu biterane. Papa wo mwijuru afise inzu imwe irimwe ivyumba vyinshi. Hano harimo icumba ca Life Center, icumba ca Fekabu, icumba ca Pentecote, icumba mugabo turi mu nzu imwe. Amen. Rero iyo muri mu nzu imwe, Everine kuva mu cumba kimwe kiri gauche akinjira kuraba Suzana mu cumba kiri droite n'amahoro menshi. Bwira mugenza bati kibi no gusohoka iyo nzu. Naho ubundi kugenderanira mu vyumba n'amahoro. Bisobanura iki rero? Conclusion, indunduro ya vyose, uri muhiri wanyu. Amen. Uri muhiri wanyu. Ntimunibeshe ngo ngaha ngo ni kwa Pasteur Olivier. Je nta mungagara. Mwavyumvise? Aha ni twaheza tweze kila umoja kwake. Aha ni kwa papa. Bwira mugenza ati turi kwa papa. Aha ni wafise ubasha bwose, aha ni kwa papa. Izina ry'Imana rihabwe icubahiro ibihe vyose. Donc mwiyumve muri muhira rero, ntimwivume muri abutuntu n'utundi, nta gishasha. Igishasha nikiriko kiraguruguma mu buryo bw'imwemo. Turumva ikintu kigira gikoreke, kuko ndiko ndumva inzara, ndiko ndumva inyota, kandi iminsi ine turava ngaha duhaze. Izina ry'Imana yacu ryubahwe kandi rishigwe hejuru. Reka gusa twakire abantu bamwe baba bagize urugendo kugira ngo baze, nabo ni n'abana bacu dukunda, ariko tutashobora kwirengagiza. Urinze wumva umuntu yarinze ava ruguru akamanuka kaza ngaha, haba harimo urukundo rukomeye. Amen. N'inyota irenze. Amen. Dushaka rero kuraba abantu bavuye muri capital politique. Muhaguruke mwese abantu mwavuye muri capital politique. Mwese uko mungana muhaguruke. Dukomere Imana amashi. Bagihagaze abana bakunzi bacu n'abana bacu. Mvuze abana muri uyu mwanya ntabwo nshize mwuriya, nubwo nawe nanyita papa, kuko urya nawe n'umuvyeyi wanyu. Muri abana bacu dufatanije jewe n'umuvyeyi wanyu kurera. Ndabashimiye, ndabakunda. Naheruka Igitega n'abantu niyumvamwo bikomeye. Baradukoze ku bwa mbere, tumenyanye nyene biciye muri ibintu vy'ibikorane. Ubwa mbere baje mu gikorane c'abamama n'abigeme twamadukora ku mwaka citwa ab'umumaro muri vyinshi. Badukorera surprise, ariko hamwe na surprise kugira ngo bashike hano hari uwo vyanyuze ko n'umwana wacu twasohoye, hama tumurunga iki Gitega, umutwara w'Igitega. Hama hariya batangura ministere, akomeza kuvuga neza umuvyeyi, bituma bifuza kuza kuraba uwo muntu. Badukorera surprise rero, bafata maison de passage, barigaburira, bamarana natwe iminsi vyose, kandi n'ubu niko vyagenze. Niko vyagenze n'ubu. Ariko nyene isezerano twarishizeho muri ab'umumaro muri vyinshi, niho twemereye kubagaburira no kubakira. Aha turi mu gikorane c'inzara n'inyota, kila mutu na muzigo wake. Oya nabara turi kumwe bakunzi banje, ndaryohewe. Jewe nari ndabiteze kuwa Mungu, nari nzi ko muzaza samedi muri seminaire, ko nari nzi ko mutoyisiba kuwa gatandatu, hama tukabana no kuwa Mungu. Ndaryohewe kubona dutanguranye. Mana nje abantu tubashimira Imana. Mama Light bitwa aba Light of Nations. Kabisa muri Light, muri abantu b'umuco, muri abantu badasanzwe. Ndabagumbiriye rero, ndabakunda. Twagiranye ibihe vyiza, twagiye tumarana imihisi itatu, yari ine y'umugisha.
n'abantu bafise inzara n'inyota. Bantu mwebwe abanyabujumbura, oye aho Igitega hubona inzara n'inyota iriyo n'igitangaza. Turabashima Imana. Karibu hano ni wanyu ha kabiri. Izina ry'Imana Mama Light yambi cyane. Karibu gose turakwakiriye. Mubanyegerera abasangwa ihute mu rukundo rwinshi. Ihute mubahe yambi. Ihute. Ariko muramarama iyo ndamarama. Ihute mama jogira gasport. Ihute mugire mubahe yambi gose yambi turabagumbiriye. Kandi muri twebwe usanga hari n'abandi ariko aravuga toya n'ukuri no nibi bintu nibiki ko twe yayitwiyimye. Are haguruka mwese duhane yambi twese. Gumbira no kugumbirana kwera. Haguruka muhane yambi muhe yambi mugenzawe. Umubwire ngo turi mu nzu kwa papa. Akira yambi yanje. Akira yambi y'urukundo. Hallelujah. Amen. Mugumbirane mwese umuhe yambi. Akakuramutsa yicaye ntumuhe ukuboko umurabe nkaho utamubonye. Hallelujah. Amen. Murakoze cyane turaryohewe. Imana ni nziza. Mungu ni mwema siku zote. Mufate ibyicaro rero bakunzi banje. Murakoze cyane. Ibire nkabikunda. Iyo dutanze kuyagumbirana mbashaka ko mumara nk'iminota 2. Umutera inkuru gutega ntuzi. Tuguwe neza utazi izina ukamubaza ati mbe witwa nde. Ejo utazompamagara ngo oya. Imvyiza ko abana b'Imana tumenyana siko kwiza. Amen. Karibu cyane rero turabanezerewe. Reka rero nakire abandi. Ndakiriye Mama Life Center. Mama, uyu niwe mama wa Life Center. Inkingi nkuru. Inkingi nkuru. Ego cyane dushimira Imana kubwiwe. Amen. Aba n'abakunzi bacu. Uwo n'umushumba muzana ino namubonye muzane shira harya umushumba sije namusize shira harya abandi mukabura intebe uco nezerwa kuba umushumba ahuri nikwera mbonye intebe ikiri vide mama ko muhagaze mami turakwakiriye uyunye ni kuvuga ngo tubonye na papa w'urugo. Ubu niwe mama mukuru niwe nkingi nkuru y'ishengero Life Center. Turashimiye Imana yuko baje kwifatanya natwe. Turabakunda turakundana n'abantu bacu. Murabizi ntavyo ntindaho. Turakwakiriye mukunzi. Karibu hagati muri twebwe bitubereye umugisha. Kandi ndazi ko hari n'abandi bana baguherekeje. Hari n'undi nabonye umukobwa wawe hari inyuma. Gira gutya duze ukuboko nakubonye. Ego Yesu aguhezagire cyane. Nuko hama Mana yanje we. Mwihangane abantu bashobora kuba twabicaritse uko mudashaka. Nukuri tuba tubikunze yuko tukwicarika mu cubahiro cawe. Ariko nimba vyashitse ntitubimenye ko bagushizaho bagushize ntibizokubuze ku munsi wejo kugaruka. Hano ni muhira. Ugubwe neza aho uri. Imana ishimwe. Ego hama nivyo ntarakira rero abashitsi bakuru badukoranije cyane nashaka kubamenyesha gahunda y'iyindwi. Gahunda y'iyindwi nuko ubu byatanguye nejo ku mugoroba isaha 11:15 tuzoba turi ngaha. Ku munsi wa gatandatu dufise seminaire y'abamama n'abigeme bageze mu bigero. Tuvuze rero abigeme bageze mu bigero tuzohera ku myaka 20. Twebwe twarongowe 20. Munsi ya 20 nukuri uzogaruke kwa Mungu mu gatondo na dimanche après-midi. Tushaka ntitubivuze kubera nyene mugabo tuvuze ngo abageze mu bigero numvise nyobowe ko twohera kuri 20 kuduga. Amen. N'abamama hazoba ari bihe vyiza. Isaha 2 tuzotangura kare kugeza saa 6. Hazoba hari ijambo, hazoba hariho nibibazo. Umusavyi w'Imana Imana yatuzaniye arapakiye.
naje nzoba mpari ugira ngo naje ndoroshe ngaho karagaciye n'abandi ma surprise y'ivy'Imana izodukorera samedi. Rero aba mama oye mutakuwa hapa sana kabisa, mubivuge hama kwa Mungu, muzogenda gusengera mu mashengero yanyu, biba ari vyiza kurusha mu gatondo. Abazoza mu gatondo ku munsi wa Mungu musezera abavyeyi mubasabe. Kuza kuvuga ngo nakunze ngo hariya ngo ari umukozi w'Imana ngo nkunda ugaca wiponyokera abavyeyi batabizi, ivyo twe ntavyo dushigikiye, kuko mu gatondo n'umwanya wa kirte dusangiye twese. Ni vyiza kusaba ati ndagiye nari numva nto murata no mu gatondo, ariko après midi mubifitiye uburenganzira kuko nta bikorane muba mufise. Ariko bihuriranye naho nyene mufise ibikorane usanzwe uri mu bikorwa, naho ni wemerewe kuza, ngo ni kubera hari umuntu ukunda. Oya, kubaha ni kwiza, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Nuko programme rero imeze, tuzosozera kwa Mungu isaha 9:30 kugeza isaha 1 niho tuzosozera igikorane cyacu. Nuko programme rero yifashe. Hama rero uyu munsi twatewe iteka, Imana yatugire neza, umushitsi twasengeye twatumiye ijuru rya bikunze ko akandagira ku butaka bw'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Inkuru nziza nuko uyu munsi atigisha. Oya, ubwo Reverend Pasteur Hortense uyu munsi ntiyigisha. Uyu munsi yigisha Reverend Pasteur Ortega. Amen. Uyu munsi yatubwiye ati ni munyakire, kandi biba vyiza, kandi nabishimiye mpemu yera kuko niwe yabitondetse. Mu isanzwe iminsi yose nibiwiwe kumbwira ko adashaka gukora uyu munsi, ashaka kwakirwa. Vyampimbaye kuko kubakunda Imana vyose bifataniza hamwe. Bwira mugenzi wawe ati hari uwundi agira guhi. Ariko hamwe n'ivyo agomba kuturamutsa nabo bagendanye. Amen. Ejo kuwa gatandatu kuwa Mungu niwe wenyine, ntawe uzomukoreramo. Yesu nashimwe cyane. Ubwo rero mu nkundire mubikunze tumwakira aze kuturamutsa kugira mubimenye ko yashitse. Hari abantu bamukunda bari ngaha, twova hasi tukamwakira. Amen. Mami, turakwishimiye cyane. Karibu i Burundi. Uyu ni umugisha ukomeye cyane. Yambwiye ko aheruka ngaha mu 93. Nitwo bishimira Imana yo mwijuru ko tugiriye ubuntu bwo kumwakira mu gihe gisa niki. Mami, karibu. Nta Rwanda nta Burundi, turabavukanye, tunezerejwe no kukwakira. Imana yabikoze. Karibu mu gihugu cyiza gikunda abantu, gikunda abashitsi, cyane cyane gikunda abikoreye ubutumwa bwiza bw'amahoro. Kaze rero turamutse mukunzi. Mami, uturamutse ushobore no kutwakira abaguherekeje. Imana ibahezagire. Haleluya. Kadoye si cyubahiro. Haleluya. Tumuzamura amaboko. Haleluya. Tuguhaye icyubahiro Mwami Yesu. Ndabagumbiriye cyane. Hobe hobe. Yambi hobe. Yambi. Mwami Yesu abaho umugisha. Ndashima Imana inteye iteka nkagera muri iki gihugu cy'abavukanye cy'u Burundi. Imana nibishimirwe. Ndabizi neza ko ari umugambi w'Imana kandi mwiza, kandi twese tuzahabwa umugisha. Nkuko umushumba yabivuze, nitwa Hortense Mazimaka, ndi umubyeyi, mfite abahungu n'abakobwa bakuze. Yesu yangiriye neza mpagakiza. Ndi umuvandimwe wanyu hano hakurya i Rwanda. Nejejwe mu by'ukuri no kuba hano cyane n'umutima wanjye wose. Ndabizi ko Imana izatugira neza hamwe.
nejejwe kuba mu bantu tuvuga ururimi rumeze kimwe turebana ukajya ndumva mbazi kuko visage zirasa turasa tumeze kimwe rero ndanezerewe Imana ibahe umugisha nagendanye n'abakozi b'Imana babiri reka bahaguruka aho bari azagira umwanya wo kuturamutsa mu mama haleluya uwo haruguru yitwa Piensia turabana tuyoborana umurimo twitwa igicaniro cy'abarinzi ku nkike turabana muri komite umukozi w'Imana mwiza ukunda Imana ukunda gusenga uwo begeranye yitwa Ariane nawe n'umukozi w'Imana nawe turabana muri uwo murimo bifuje kugendana natwe nabo bakaza guhabwa umugisha hamwe natwe basize imiryango yabo Ariane afite umubebe mutoya yamugendanye ariko kubw'urukundo bakunda Imana umwami Imana bibahera umugisha murakoze cyane ndashima Imana ku bwa Pastor Olivier tumeze nk'aho dusanzwe tuziranye ariko n'ubundi tumaze igihe tumeze nk'abamenyanye tutarabonana face to face ariko tuvugana tuganira rero ni umubrada muri Kristo ni umuvandimwe muri Kristo Imana igumugisha Pastor urakoze kunzana i Burundi nari mfite gahunda nyinshi zo kuzaza ariko zitarashyirwa mu bikorwa urakoze kunkingurira umuryango iyo myaka najemo kera nari muto nari ntakijijwe ntago nari nzi umugambi w'Imana ku buzima bwanjye ndashima Imana impaye kuza hano kuri ubu butaka nzanye inkuru nziza z'umwami Yesu haleluya ndabyumva neza mu mutima wanjye ko ntahari ku bwanjye gusa ndi umukristo yego sindi umunyapolitike ariko ndabizi neza ko mu isi y'umwuka hari ikintu cyiza kiri bukoreke kuri ibi bihugu byacu byombi turabakunda n'umutima wacu wose dufite inshuti n'abavandimwe n'ahangaha abakobwa turi kumwe bafite imiryango yabo myinshi n'ahangaha turi bamwe uretse uburiganya bwa Satani ariko turi bamwe kandi mwebwe natwe tuzakorera Imana muri Afurika tuzakorera Imana mu isi yose tuzatwara ubutumwa bwiza haleluya tuzajyana ijwi ry'agakiza tuzarigeza kuri igituma mubona ibi byose biduce intege no kugira ngo umwanzi atatuma icyo umwami yagambiriye kuri ibi biyaga bigari gisohozwa ariko abafite umutima wo gushaka amaso y'Imana abafite umutima w'ubwami bw'Imana uko dukomeza gusenga turabizi neza ko igihe kimwe hazabaho guturika haleluya abantu bazakizwa tuzabona ububyutse tuzabona amahoro tuzabona ineza y'Imana nishimira ko na Pastor Betty ntabwo nagenda ntabivuze ni inshuti zacu twabagireho umugisha Imana ibaho umugisha reka ndetse none kurondogora turi kumwe n'amahoro nubwo narondogora nagutwaye umwanya wawe turi kumwe nifuzaga kubana namwe tukaba mu mwuka umwe hanyuma tuzakomezanya ku munsi w'ejo umutima wawe ugirira Imana inyota tanse ni umugore usanzwe akabije no gusangwa icyo kinyarwanda cyane ndasanzwe bikabije ariko Yesu wacu ntasanzwe ahorana surprise ku bwacu ahorana ibyiza ahora dutunguza neza iyi minsi rero yakubera iminsi y'impinduka ku bagendana n'Imana bajya bagira ibihe bisiga ubudasa bisiga itandukaniro mu buzima bwabo ndingiga Imana rero yo kabyara ngo muri iyi minsi wowe nanjye isiga ibihe by'itandukaniro ibihe bizasiga memoire bizasiga ikintu mu mutima kivuga ngo umwami Imana yabonanye nanjye umwami Yesu abampera umugisha cyane murakoze cyane murakoze cyane Yesu abahezagire mami n'umugisha nahinduye kuguma ndamwita Reverend Pasteur kuko kuri je numvise ari umubyeyi yambwiye ko afise abana 5 muherereza afise 21 muca muvyumva namwe ariko raba ingene abatewe mu rugo guhoraho ingene batotaharira mu nzu zuhoraho ntushobora kwimagina ko umwana wa nyuma umuherereza afise 21 ca muvyumva namwe imfura bientôt irakwiza 30 Imana ni nziza rero amen rero numvise ari mami yego ni mami Imana ihabwa icubahiro hama n'ukuri reka mbabwire ni gitangaza igihe cyose nagiye kwigisha mu Rwanda maze kuronka contact ziwe zo kugira ngo tuvugane twaravuganye arambwira ati ndi mu bihe byo kwiga kandi turanamukeje aheruka gusoza ishuri rya Bibiliya ku rwego ruri hejuru amen
turagukeje cyane. Hama ubwo rero hari ikintu cyagiye urabona, reka mbivuge gato kuko turi mu mwanya wiwe. Muryihanganire kubivuga gutya, mbabwije ukuri. Hari umuntu wumviriza mu minota 3, mu minota 3 kimwumviriza ukumva ikintu mu minota, kandi tabikavye ngo urumva ngo iciye ngaha. Oya, nta birebire, nta mu mutuzo. Umunsi wa mbere mukurikirana namuguye ko gutya sanga ari live ariko aravuga muri 3 minutes, ndamukurikirana ndaraba visage, ndaraba burya ari pose, ndumviriza ibintu ariko aravuga, numva ibwina hiwe nibwina hanje harabwiririkanye, kuko Bibiri iravuga ngo abimwemu barasesana, ariko ubwabo ntawe ugira gute, ntawe ubasha kubasesa. Numva ikintu nukuri, ngira mbabwiza ukuri, turabwiriza nibyo mugabo hariho dimension idasaba ivyanditswe birebire ngo Matayo, ngo Yohana, ngo hirya no hino, ngo yaduze imisozi, ngo Erayono, ngo nta birebire, ariko kumva hari ahantu biriko birava. Ibi navyo je ndabizi, ivyo bintu iyo ndavyumvise ndamenya igituma, hari ahantu bikomoka. Numva matanye nawe, numva ndamukunze, ntangura kuza ndamukurikirana. Turiko turategura igikorane, ndamutekerezaho, numva nkeneye kumutumira mu bamama n'abigeme. Hama ndavuga nti ko bantumiye mu Rwanda, nzorondera umwanya mbonane nawe. Ngiye nsanga ari mu bintu by'ishure. Ico gihe nagenda, hari ikintu cyankoze ko gikomeye cyane. Tukivugana ndiko ndamubwira ati tukwifuza gutya, turagukeneye. Naramusigurira birebire ngo ndagukunda, ngo namubwiye gusa ati turakwifuza i Burundi, turagukeneye, abarundi turagukunda, kuko arabona abwiye nga bakeye maze kubabwira ati urye turamukeneye. Amen. Ikintu cyantangaje nuko nigeze kumuvugisha ari Nyamata. Nyamata si kure ya Kigali, ariko sina hafi. Arambwira ati nukuri ndi Nyamata, ariko muza kuza ku mugoroba. Hama ku mugoroba nsanga yandondeye, nsanga yandungikiyemo, arambwira ngo Pastor Olivier, ngo nubwo ngo ntashoboye nta kuronkeye umwanya wampamagayemo, ngo wankundira basi nkagusanga aho uri nkakuramutsa. Navuga nti iyi ni indi confirmation. Umuntu aciye bugufi afise umutima wa Kristo, ndavana kene kuza gusa kundamutsa. Ico gihe bihurirana na jewe namaze kwinjira mu makorosi, ndamubwira nti nta mwanya afise, ati naje nagiye mu bindi. Arambwira ati ariko ntaco, ejo ni waronka umwanya uzamvugishe, nipfuza basinze ngo nkugumbire turamukanye. Umuntu tutarabonana, ntazi visage yanje. Imana ishimwe cyane. Numva rero bigenda binkoraho, mbona umutima wa Kristo, kuko hari abandi duca ko bigasaba protocole ndende. Mana turakeneye wa mutima wari muri Kristo Yesu. Nukuri Imana itugirira ubuntu, tugira umutima wari muri Kristo Yesu. Uyu mama rero hari umuntu ubona ukabona uko asa hanze niko asa n'indani. N'umuntu muzima, mwitegure kwakira. Nta birebire nkuko guma wumva avuga ngo jenda umuntu muto, ni muto ariko mu mwuka, ku banyamwuka uravyumva ko ari gifaro kazi. Yesu nahabwa icubahiro cyane. Ndagushimiye Imana rero nk'umurongozi mukuru w'uyu muryango, nagiriye ubuntu bwo kuyobora umuryango. Turagushimiye kuba Imana ibidukundiye tukakuronka. Imana ibihererwe icubiro, uvyumve ko tugushimiye n'umutima wacu wose. Ubwo rero ibindi tuzogenda tubiganirako. Reka twige, tubakomera amasha abakunzi banje. Merci beaucoup. Merci. Uzi gituma mumva muhezagiye ko nigisha. Narimbajije gusa kuko nubundi ndigisha. Umwami nashimwe. Uzi gituma ndabishimiye mwe muyera, nukuri pe na kantu mwe muyera nsororeye, kubera
uku kwezi kwa gatanu. Papa aransororeye kuvuga uyu munsi kubera uyu munsi niho hashizwe uyu musaraba ngaha, kandi uyu unye ufise ikintu gikomeye cyane uri kurarepresenta uyu mugoroba ngaha, cyane cyane kubijanye no ku kwezi kwa gatanu. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Ijambo rero teme y'iki gikorane ni inzara n'inyota vy'ijambo. Ijambo rero nubwo tutogenda gusobanura ari rya jambo ryo muri Amosi, ariko vyose bihuriye kuvyo tuvugira ngaha, vyose bihuriye mu kintu citwa ijambo, niryo ritugize. Iki kintu rero ngomba kugitangaza mu buryo bw'imwema. Amen. Bubaye ubugira kabiri dushira umusaraba ngaha. Mu bisanzwe uku kwezi kwa gatanu hano muri uno muryango, nubwo twebwe ijambo dutangaza tutaritangariza umuryango wacu hano gusa, ariko iyo turekuye ijambo tuba turirekuye ku gihugu. Amen. Kuko mwebwe uko mungana gutya mufise ibintu byinshi n'ahantu henshi mwaje muzanana, mufise ibintu byinshi muserukiye. Ubaye ubugira kabiri dukora iki gikorwa cyo gushira umusaraba ngaha. Turaza kuvuga igituma twawushize ngaha. Murabona kuri k'imisumari, ahantu hari imisumari naho gushiraho ikintu. Bishobotse uyu munsi turatangura kugishiraho, duhejeje gusobanura impamvu y'iki kintu. Uku kwezi rero kwa gatanu muri uno muryango, ko twe buri kwezi Imana iduha ijambo, ni ukwezi k'ubuntu bugeretse ku bundi. Yesu nashimwe cyane. Vyakira uvuge amen cyane. Nari mvuze ngo ni ukwezi k'ubuntu bugeretse buhetse ubundi buntu. Yesu nashimwe cyane. Rero nivyo ngomba kuvugaho gato, hama dusenge. Nico cifuzo canje uyu mugoroba. Ndabivuga hama dufata umwanya dusenge, hama ibisigaye dutegereza Imana twizeye, kuko Imana yacu ariyo kwizerwa. Amen. Turiko turavyumvikanaho, turi kumwe gabakunzi. Rero reka dusome aya majambo, dusome aya majambo. Reka tumanze turabe ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere. Oh haleluya. Omereva yasia borefai. Izina ry'Imana yacu rishimwe. Numva hari ubuntu bwinshi. Bwira mugenzi wawe twamaze kwinjira mu kwezi k'ubuntu. Musubira murabo mubwire ngo hariho ubuntu bw'agakiza. Ariko uyu mugoroba ndashaka kumenya ubwo bundi bugeretseko. Haleluya. Izina ry'Imana rishimwe. Amen. Oh shaberefa yasia borefa. Igice cya mbere umurongo wa mbere. Twihute kuri aya majambo hama turagenda tunavuga n'ibindi uko Mpwemu agendera biduha. Mpwemu yera, ingwati twahawe, mujenama twahawe. Oh haleluya. Mwahageze? Ubwa mbere na mbere jambo yagize gute? Yariho, kandi jambo yahoranye, kandi uwo jambo yari manuka. Uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere. Manuka. Vyose vyaremwe nawe, mu vyaremwe vyose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimwo ubugingo, bwari umuco w'abantu. Manuka. Uwo muco wakira mu mwiza, ariko mwiza ntiwawakiriye. Haje umuntu yatumwe n'Imana, izina ryiwe ni Yohana. Manuka. Haleluya. Uwo yazanywe no kuba igishinga ntahe
ngo ashingire intahe umuco kugira ngo bose bizere kubwiwe. Haleluya. Uwo si wa muco, ariko kwari ugushingira intahe umuco. Manuka. Umuco w'ukuri wakira umuntu wese, wakira umuntu wese wari kuraza muri iyi si. Amen. Yari mu isi, ugiye hega? Yari mu isi kandi isi yaremwe nawe, ariko isi ntiyamumenya. Yaje mu vyiwe, ariko abiwe ntibamwakiriye. Ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Abo nibo bizeye izina ryiwe. Manuka. Nibo batavyawe n'amaraso cyangwa no kwifuza k'umubiri cyangwa no kwifuza k'umugabo, ariko bavyawe n'Imana. Manuka. Kandi uwo jambo yihaye umubiri. Aho hantu rero 14, 15 na 16 ndashaka muhategereze neza. Kandi uwo jambo yihaye umubiri abana natwe, twitegereza ubwiza bwiwe, n'ubwiza bumeze nk'ubw'umwana w'ikinege ava kwa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Ngwino Yohana amushingira intahe, arasemerera tuwo niwe navuze, ntuza inyuma yanje, niwe yari uwa mbere kuri jewe, kuko yariho ntarabaho. Wait, manzurure gatoye, mundabe gatoye, mugumiza ha mundabe gatoye. Ndashaka mwumve imvugo yo mu buryo bw'imhemu, ico mhemu yarari karavuga. Ntuzi inyuma yanje, niwe yari uwa mbere kuri jewe, kuko yariho ntarabaho. Tugaruke mu mubiri, mundabe gatoye ngaho, tugaruke mu mubiri. Yohana n'uwo ari karavuga, ninde yatanguye kuvuka? Aha, siko bimeze. Yohana niwe yatanze uwo ari karavuga kuvuka, amurusha amezi 6, hafi 6 cyangwa 7. Yesu nashimwe cyane. Mugabo ndashaka mwumva imvugo. Turi muri teme ivuga ngo inyota y'ijambo, inzara n'inyota y'ivy'ijambo. Ndashaka mwumvirize ikintu. Uwo yari uwa mbere kuri jewe, kuko yariho ntarabaho. Reka mbabwire, ibi bintu turimwo, subiramwo ngo turimwo. Ibi bintu turimwo, mu bisanzwe ibi bintu turimwo ni ibintu bitegerezwa kumvwa cyangwa kumva umuntu ari mu mhemu. Kuko mu buryo bw'umubiri biragoye cyane kugira ngo ibi bintu, iyi business turimwo, iki kibanza turimwo, ibi bintu twama twataguye igihe cyose tukavuga mwicayaho, kugira ngo bizobashe kugira ico bikoze ku buzima bwacu. Uwo bikorera, izi nyuguti uwo zikorera mu buryo bugaragara, zaje mu buryo butagaragara, n'umuntu yabashije kwiyubaka muri iyo si itagaragara ariko ikora ibigaragara. Biragoye cyane. Mu bisanzwe intambara mwumva z'amadini, intambara mwumva uzawumva bakubwiye ngo, ukumva idini rimwe riravuze ngo ntituvyumva ingene muvuga ngo Yesu ngo yaravyawe, Imana ngo yovyara gute idafise umugore. Ntimurondera ibindi, ntimunabajije, sibo. Natwebwe ubuntu twagiriwe nuko umunsi umwe uyu mugabo, uyu jambo yigeze kuvuga ngo birakwiye ko mwondekura, mwondeka nkagenda, kuko ntagiye. Namwebwe twabanye imyaka 3, namwebwe twagendanye nigisha ku munsi, mutankundiye ngo ngende, hagire uwundi amanuka, uwo wundi ataje, na mu bwanyu ibi bintu tumaranye mu imyaka 3 nta bizobahindukira ubusa. Raba rero ingene ibi bintu turimwo, nico shaka kubabwira. Hama duhejeje, hari ibintu tugira dutundike.
niyo yaba ari imibabaro cyangwa se biteye ubwoba, ugutabara niyo yaba ari ibanga rero rihagaze kuri uyu yagiye kumanuka, hari uwundi yamanje kuduga. Mu bisanzwe mugiye kubiraba ukuri, ndashaka mu ntahura ahantu kandi nahone muvyumve mu buryo bw'imwema. Mugiye kubitahura, muratahura neza yuko mu misi yeze narabivuze, mwemu yera mu bisanzwe, mu mbabarire ntiwihute kujija, ufata umwanya ubisengere, ugenda ukore n'ubushakashatsi. Mu bisanzwe ibi bintu usanga twavuze ngo Imana Data, Imana Mwana, Imana Mpwemu Yera. Iyi rya gatatu ngo Imana Mpwemu Yera, mu bisanzwe ntitwari dukwiye kurishiraho, kuko Mpwemu Yera si Imana. Mpwemu Yera ni mpwemu y'Imana. Mu bisanzwe Kristo ntiyagiye, yagarukatse mu buryo bw'imwemu. Mwijuru nta ntebe zitatu ziriyo, mwijuru hari intebe zibiri. Hari intebe ya Data n'Umwana. Ufata umwanya ubitekerezeho gusa. Nico gituma Bibiliya hamwe ivuga ngo mpwemu wa Kristo, ahandi bakavuga ngo mpwemu wa Data. Mu bisanzwe mpwemu ni mpwemu y'Imana yarungitswe kugira ngo idushoboze, kugira ngo tubashe kubaho ubuzima surnaturel kandi tubayeho ubuzima busanzwe. Mpwemu Yera niwe atubashisha kubaho ubu buzima. Nagira ndabereke akaroro gasanzwe kugira ngo ntinjira cyane ibwina muri ivyo bintu, kugira ngo tutagenda mu bintu birebire, kuko aha turi ku madimansi yatandukanye, kugira ngo twese twisange twumvise. Ndashaka mutahura ahantu ibi bintu turiko turavuga, ibi bintu bigiye kutwicarika ngaho imisi ine, imbaraga zavyo mwogera ku rugezo rw'aho mu bitahura ubushobozi bubitse muri ibi bintu tuvugira ngaha. Umenga ni ibintu bisanzwe, umenga ni ibintu by'ibisazi, umenga ni ibintu bidafashe, umenga ni ibintu bitagira urutonde. Mwogira ubuntu mugatahura imbaraga zinyegejwe muri izi nyuguti. Izi nyuguti bari bazifise igihe bari kumwe na Yesu, mugabo nticyababujije ko izo nyuguti uko kuri babwiwe. Bamaze imyaka 3 ariko barabwirwa. Urazi Yesu yarashobora gupresha akigisha mu bantu benshi, hariho abamupinga, hari kumwe n'abigishwa. Bagenda kuruhuka akababwira ati umviriza, mwebwe ngira ndabibasobanure ndabikure mu migani, kubera mwebwe mwahawe kumenya amabanga y'ijuru. Ndashaka mumvirize ikintu, mwebwe ndabibasobanura ndabifoboye kubera mwebwe mwahawe kumenya amabanga y'ijuru. Akaca babwira ati birya nariko ndavuga bisobanura uko, bivuga uko. Ni kuvuga ngo babandi bahawe kumenya amabanga y'ijuru, umunsi umwe hamwe n'amabanga bari bafise byarashitse bariruka. Barya abantu bari bafise amabanga y'ijuru, hari umunsi vyashitse, kandi reka murayi ikintu gitangaje, birutse ku munsi vyari bikenewe yuko bashobora kuhaguma. Iyo dusoma mukumva Yesu aragarutse akababwira ati ubu rero ni mwisinzirire kuko nubundi ndashikiriwe. Harya ntimwibaza ngo Yesu yaranezerewe, harya yagaruka kuza kubabwira ngo nimusenge, yashaka kugira ngo barako bashobora kugira resistance y'ibintu bigomba kuba. Hamwe n'amabanga y'ijuru barashoboye kwiruka umunsi umwe, mugabo nubwo birutse, nagira mbabwire inkuru nziza, nuko birutse bafise ya mabanga. Yesu araja ku musaraba, arapfa, arabambwa, arazuka, aza kuvugana nabo, abigisha ivy'ubwami imisi 40, arangije abaduza ku musozi Elayono, arabahezagira, araduga. Asiga babwiye ikintu gikomeye, arababwira ngo ko ngiye mugende mwicare i Yerusalemu mu cyumba cyo hejuru, mutegereze isezerano rya Data iryo mwanyumvanye. Ndashaka mumvirize ikintu,
iryo sezerano ntiyababwiye ngo mutegereze ngo umuntu azoza kubigisha. Yababwiye ati mutegereze umuntu agomba kuza atume yamabanga ava hinyegeje agashobora kuja kumugaragara. Haleluya. Mugende mutekereze, hari ikintu ngomba gukora. Ngira nbabwire, babandi biruka bafise amabanga y'ijuru niba babandi nyene, subiramwe ngo niba babandi nyene bageze uwundi musi ukosora umusi wa esheki, wa wundi yatinye, wa wundi yavuze ngo singenda nkawe, simvuga nkawe, eka wabeshe ntawe nzi, niwe nyene umusi umwe haba ikintu kanaka yashoboye kuvuga ngo nyugururira idirisha, nyugururira muri barza gatoya, hari ikintu ngomba kubwira abantu. Arababwira ngo yemwe abantu b'i Yerusalemu, babandi bamuvuga, babandi yatinya, nibo yubahutse. Arababwira mu mwanya udatwaye n'iminota 30 abantu 3,000 baba baratuye ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Uragahezagirwa mpwemu yera. Data, uragahezagirwa kuba waratwemereye kuduha mpwemu yera. Bibiliya igiye kuvuga kuri uyu mugabo mpwemu yera, iravuga ngo iyo mpwemu niyo yonyene iri capable yo gushobora kugenda ikinjira mu mutima w'Imana, igashobora kwinjira mu mutima w'Imana, ngo igafata ivy'Imana itwiyumvirako, ivy'Imana igambiriye, ivy'Imana ikeneye gukora, ngo ikabikurayo, ngo ikabituzanira shengero. Haleluya. Ngo ikabituzanira. Mpwemu wenyene ngo niwe afise iyo access yo gushobora kwinjira mu mutima wa papa, akagenda kutwibira, agakwega ivyo papa rikaratwiyumvira. Bwira mugenzi wawe, ubwire ngo gerageza kugira ubugenzi na mpwemu yera. Mugira umuami prefere wawe, mugira umuntu kambia sapia donavas, mugira umugenzi wawe, kuko uwo niwe azafata ijambo rishobora kuba rimaze imyaka n'imyaka. Ariko ndashaka gatoya mbabwira iki kintu, mumfashe munyumvirize ikintu. Ndashaka munyumvirize kuri iki kintu. Mutekereze igituma Imana ishobora gufata ikibwira ikavuga ngo umviriza, igihe kigira kize aho ngomba gusuka inzara n'inyota, ikacisurinya neza, ikabisobanura neza ngo itari inzara n'inyota y'ivyo kurya. Mutekereze icyo kintu. Mugiye gushishoza neza aya majambo, muca muvyumva yuko ico gihe Imana yitegereje abo yaremye abayo, ikibazo ni cyari inzara yo munda. Ni kuvuga ngo kote y'umubiri yari yarabagaburiye, ibica munda yari yarabihaye, mugabo yabitegereza ifungurwa nyazo, ifungurwa nyakuri ziza zituma na za mfungurwa zo mu buryo bw'umubiri hatagira igisuma cyoza kuziba, igasanga nta protection ihari, nta assurance ihari. Iravuga ngo ubu rero ngomba gusuka, numva hakenewe inzara n'inyota, bitari ivyo kurya n'amazi, ariko ari inzara n'inyota vy'ijambo ryanje. Ndashaka mutekereze, none Imana kutubwira ko yoduteza inzara n'inyota vy'ijambo ryayo, ibi vugiye iki? Niyo hantu dutekereza je nawe tuvyiyumvireko. Ibishakira iki? Ishakiki, ishakiki, igombiki, iryo jambo ni iki? Turabayeho, turacuruza, muvuye mu business yanyu, ngerageje kwitegereza ndararaba, mbona ameze neza, inzira arishwe cyangwa narubatse, Imana arangiriye ubuntu, ngendera mu muduga harimo igitoro, Imana ihabwa icubahiro. Uko bimeze kose warabuka avuga ati none ngijewe ntegereje inzamba, ariko ijuru rya kwitegereza hamwe n'ivyo byo kurya, hamwe n'ayo maso, hamwe n'ivyo bintu ufise vyose, hamwe n'iyo miduga, Imana ikavuga ati nukuri ndabona ko mu buryo bw'umubiri ari sawa, mugabo ngira nteze ikiza.
ngira ntere epidemi, ngira ntumikiza cy'inzara nyinshi n'inyota nyinshi vy'ijambo ryanje. Ijambo kubera iki? Ijambo kubera igice cya mbere ku murongo w'8 muri Yosuwa, amajambo ari muri ico gitabo nico Imana yari igomba. Amajambo ari muri ico gitabo, yewe Yosuwa we, Mose nagendanye nawe n'igicu cy'ubwiza ku murango mwijuru kikahinduka icumuriro. Ico gihe kirarangiye, ubu ni gihe cy'abaherezi kwikorera isanduku. Rero wewe ntabwo ugendera muri style ya Mose, nubwo wahawe kwimwemu ya Mose, sinkeneye kugenda nka Mose. Wewe ngira ntangurane inzira shasha nawe. Ivyawe rero kugira ngo bibashe kureisisa, bigira amahirwe, bigende neza, amajambo ari muri iki gitabo, amajambo ari muri iki gitabo, ewe Yosuwa, uzuyarimbure ku murango nijoro. Umviriza ngo kugira ubona kwitondera ivyanditswemo. Urazi, reka tumanuke gato. Hari ijambo tudakunda guteba ko cyane, ariko papa akunda kuvuga, ariko akenshi n'abaribwiriza usanga akenshi turisimba ntituritebeko, kandi ari ijambo rikomeye. Ugiye kuraba muri Bibiliya urasanga hari ahantu Imana igihe cyose yavuga ku bintu bijanye n'ivyagezwe vyayo n'ijambo ryayo, yategeza gushiraho ikintu kivuga ngo mu ryitondere, kwitonda. Iki kintu kwitonda ni gake cyane usanga twagitekerejeho, kubera ko Imana izivuga ngo nubwo wari mu ishuri ndende, iyo hageze ivyagezwe vyanje, iyo hageze ijambo ryanje, witonde. Ni ikintu gikomeye shengero rya Kristo. Kwitonda, bwira mugenzi ati kwitonda. Ibi bintu usaragurika, ibi bintu vyakirira mu bishobisho, zameni ziri hejuru, ariko ibwina hatariko harumva ico papa yagomba kuvuga. Kuko Dawidi yaravuze ngo guhishurirwa amajambo yawe, kuzana umuco, kugahereza abatunga ubwenge. Guhishurirwa amajambo yawe, kuzana rimyere muri wowe, ivyo utabona ututangura kubibona. Bibiliya ntituyisoma bene data, Bibiliya turayirimbura. Bibiliya ni meditation, nugucukura. Bibiliya avuga mu migani ngo ubwo bwenge ngo nimwabucukura nk'abacukura inzahabu ngo muzobasha kububona. Ni ibintu vyo kwitonda. Iyo tugeze ku vyagezwe vy'Imana ni ibintu vyo kwitonda. Hamo rero abantu nibatahura ikindi cya kabiri kutugora kutahura, nifuza ko uyu mugoroba ugitahura. Ndashaka tutahura iki kintu. Imana kenshi iravuga ngo ivyagezwe, ukazibona ishize agakwabo ikacivuga ngo ijambo. Ahantu ntitwigera tuhatekereza, kubera ko Imana ivuga ivyagezwe ikacivuga ijambo. Muri Dawidi hoho, muri Zaburi ya Dawidi hoho yayiciye umurgira bisobanura neza. Iravuga ngo yarungitse icagezwe cyayo mwisi, ngo ijambo ryayo ryihuta vuba. Iki kintu abantu ntibagitahura. Iyo hatabayeho kurespekta icagezwe se kwa, ni kukubwira ngo ahantu ntuhace uce harya, iki kintu ntukijemwo, genda hariya, uyu munsi ntusohoke iwawe, guma mu nzu. Ico ni cagezwe. Imana nta munsi n'umwe yigeze ivuga ngo ndakurekuye ngo urihitiramwe ivyo ukora. Yaraduhaye ivyagezwe. Iyo habayeho kubahiriza icagezwe c'Imana, icagezwe ni c'Imana, ijambo ni igiwawe. Mumfashe muvuge amen. Amen yabariko baratahura ic'Imana kiravuga. Icagezwe ni c'Imana. Biragoye cyane kugira ngo Imana ishobore kwihutisha ico yakuvuze ko ijambo yakubwiye, mu gihe irikira kwitegereza mu isi ikabona icagezwe cyayo ntukirespekta.
biragoye. Igituma dutinda cyane kubona ibintu biva mu isi y'umwuka bikaza mu isi y'umubiri nuko rimwe na rimwe usanga twitwara nabi mu isi y'umwuka. Isi y'umwuka ifise ivyagezwe, ifise les conditions, ifise ibintu ikubwira ati ibirekura ibigumana, harya genda harya ntu. Iyo hatabayo kubaha icyagezwe, ijambo ricari nyogomba nka ntuzenya yitwa nde, iki gikoko kinyogomba cyane cyitwa ngo iki, igifeneya. Feneya cyo gikoko cyambere kigenda bukebuke. Feneya irashobora kuva ngaha naho wicaye isaha yose gifite genda burya. Burya imbata nubwo ifise amafyeri mu gutambuka iranyaruka. Feneya, iyo umuntu akubwiye ngo uri feneya, burya bakubwiye ikintu gikomeye cyane. Sasa kama duza mana ego ndavyaki, I receive, ndakira ivyo uvuze. Okay, ikavuga ati okay, ndiko ndabibona we ku ruhande rwawe ukereye kuri receiving, ukeneye kwakira. Mugagenda kwitegeza ku ruhande rwayo, igasanga icagezwe ugumugica ku ruhande. Icagezwe ugumugira gutya. Tikindiki nkoreko ariko mana ndakereye kwakira. Amen. Bigiye guhinduka mu gisagara. Amen. Imana bati nukuri shaka kuvuge amen, ushaka uturitse amabafu. Mugabo ngaha iki cagezwe kitariko kirubahirizwa. Ijambo ryanje riranyogomba. Iyo irungitse cyagezwe mwishi, ibishizeho discipline, ibikubwiye ngo hari ahantu udashobora kurenga. Iyo wubahirize ukagira discipline ku cyagezwe, ngo ijambo ryayo ritarigira gute, ritarihuta. Nico gituma muri 55 muri Yesaya hari ijambo rivuga ngo nk'uko imvura idashobora kugwa ngo inanirwe gutosa imirima, abarimyi ngo babashe kwimbura, ngo nisubira inyuma idakoze igikorwa cyarungitswe, ngo niko n'ijambo ryanje ridashobora gusubira inyuma ridakoze ico ryarungitswe gukora. Mugabo dusha twibaze ikibazo, mbega igihe cyose ijambo rirekuwe, iyo wiravye ku ruhande rwawe usanga ryakoze ico ryategezwa gukora, cyangwe riduga ryashomere atakazi cyakoze. Hari igihe risubirayo ryashomereye. Turi kumwe tugire gutya. Yesu nashimwe cyane. Amen. Ndashaka mutahure, hatabayeho kubaha ivyagezwe, amasezerano aranyogomba ku buzima bwacu. Maze igihe ndiko ndigisha kuri iri jambo riri mu gice cya 5 ku murongo w'10 mu vyahishuwe Yohana. Ahantu hose ndiko ndagenda ryigisha muri iyi misi, kuko niryo muhemu iraguma mbwira kuva. Iri rivuga ngo akabahindura ku murongo w'10, ngo akabahindura ubwami bwayo, ngo abagira abami n'abaherezi. Umviriza, abagira abami n'abaherezi. Kuri ico gice nyene c'10 umurongo w'10 haravuga ngo abagira abami n'abaherezi, ngo kandi bazoba abami mwisi apana mwijuru, kuko mwijuru tuzoba turabera. Question y'ubwami ni hano. Barizambariza hari abavyumvise. Bashumba raba bariko baravyumvaga nto. Erega baravyumvaga. Ntiyavuze ngo abahindura abami n'abaherezi, ngo bazoba abami mwijuru. Mwijuru tuba twambaye amakanzu n'abera, n'ibintu byo kunama no kuduga gusirimba, nivyo tuzoturira. Ikintu kijanye ivuga ngo bazoba abami hano mwisi. Aho rero yari kiravuga ikintu cyitwa equilibre, yari kiravuga gushiraho equilibre. Ntibikunda iyo ubuzima bw'umwuka butaronse ubuzima bw'umubiri, harabaho kimwe kinyiganzwa. Ariko iyo ivyo bibiri, mugabo reka mbabwire, nubwo ndiko ndabibabwira gutyo, nama mbibutsa nkasubira inyuma. Nico gituma kwiga ari vyiza cyane. Nama asubira inyuma nkabibabwira uko kuntu twicaye ngaha, burya turi mu mashuri atandukanye, turarutana ishure. Ahanya hari abantu bari muri creche, nubwo ufise ubwanwa uri muri creche, ivyo bintu ukwiye kubimenya, bivana n'urugendo. Ndabeshaga ntumwe, ndiko ndabesha. Nubwo ufise imvi, Imana yakuraba ikabona ufise gourde, ivyo nta bintu birebire ivyo ukwiye. Igituma rero twebwe iyo tuza kubwiriza, iyo mwemu yera tuyoboye, ashobora kuganiriza ku rugezo kanaka, kubera hari ishuri kanaka yashimye, ya prefeye kuganiriza mw'abantu. Nico gituma igihe cyose uvuga ngo ndakiriye, uzumanza ufate n'umwanya wo kwiyumvira class urimo. Class rero ba Nikodemu Murambabara, Nikodemu bavuga bati mbega
mbega ivyo bintu byogenda gute? Ubu rero ushaka kumbwira ko nosubira mu nda kwa mama ba Nikodemu arashaje afise imvi ubwanwa bugera ngaha n'umukuru w'isinagoge mugabo ntazi byo gusubira mu nda no kuvayo nta ibintu byo kuvuka ubwa kabiri ati jewe umutama nkanje. Nico gituma birivuga ngo kuvuka iyo uvutse ururuyoya ni dimension rero. Nico gituma burya twebwe abashumba bakoze w'Imana twebwe duhagarara imbere burya tuzobazwa bikomeye. Nico gituma ibintu bikomeye ahantu ndahagirira ubwoba cyane. Uzi yuko umugore n'umugabo abana ku bintu bijanye na couple n'abana ashaka kuvyara 30-40 n'umugisha hano musi izuba, ariko hageze affaire yo gusamba kuri wa musi nta mwana nta nyina nta se, umwe wese ataripa sawa sawa na matendo ariyo yatenda. Ni ikintu gitangaje. Mugabo rero twebwe rero iri jambo rirantera ubwo bigihe cyose hageze kubashumba. Bibiri tubwira ngo iyo mitima muyizigame nk'abazoyibazwa. Nitwe twenyene tuzobasha kubazwa abana imishaha y'Imana yaduhaye. Naho ubundi bijanye n'ibingo umugore wanje ngo sheri ngo vyisi ngo babwira ingere twabanye neza ntabiri imbere Imana azosamba ugwiwe nanje samba ugwane mugabe ivy'umwuka bazoza inyuma yanje. Nico gituma dukwiye kuba maso twebwe abashumba. Iyo tugaburiza intama uzononye uzitwaye nabi igihe kizogera ubazwe uburyo iyo mishaha wabashije kwitwara. Kino gikomeye cyane. Jambo bwira mugenzi wangu ijambo. Ahantu twasomye rero twasomye ijambo rivuga ngo jambo yiha umubiri ngo araza mu isi asa natwe. Ni gute ijambo rishobora kwihereza umubiri rikaza rigasa natwe? Mpera Yesu cyubahiro gira gutya mumfashe mu nyumve muri ko muranyakira. Yesu nashimwe cyane muranyumva kwere. Oya nukuri ni mumbone najenda ni mumbone nk'umuntu afise akayobe nka mami nga ni mundabe muhezagirwa. Yesu nashimwe. Okay dukiranuke turi mu nzu y'Imana. Ninde yumva guwe neza kubona ari je ndikunda bwe. Urinde umutima wawe kuko urashaka gutamba udugurwa avuga ngo none nk'u pastor ngo ntitumumenyere ngo none nk'ubu ngo ntiyari kumwe exija ngo akamwumvisha ku nguvu ngo akamubwira ati oya dura utegerezwa oya kuri bireke akira kandi ugaca usanga iyindi minsi kurikira ivyo akubwiye vyose ntaco bikumare. Ntukinisha Imana aho usanga hari umuntu agira yishurirwa kuri uyu munsi wa mbere. Ibintu vy'Imana nta bintu vy'ubwenge n'amakareke. Ndashaka mbabwire iki kintu uko nico ngira ndababwire. Tugomba hari ibintu tugomba kumanika. Kuko ku kwezi kwa gatanu ndabibabwiye mu ijwi ry'ubuhanuzi hari ivyete biri butaburwe. Yewe uko bimeze kose ndavyumva ko papa ari ngaha. Ndavyumva ko atawe inyama n'amaraso ariko arakora muri kino kibanza. Hari ikintu papa agomba gukora kandi ururuzi iki kirere nteguye nico kizobandanya kugeza ku munsi wa Mungu. Yego ndashaka mumvirize yiha umubiri araza asa natwe. Ku umurongo wa mbere ku gice cya mbere ku murongo wa mbere havuga ngo jambo yariho kandi uwo jambo yari Imana kandi vyaremwe vyose vyaremwe nawe. Nta kintu na kimwe cyaremwe kitaremwe nawe. Yitwa nde? Yitwa jambo. Yitwa jambo. Igihe kiragera jambo yiha umubiri yambara umubiri. Iyo tuvuga rero mushaka muvyumvire mu ijwi ry'ubuhanuzi kandi muvyumvire mu ijwi y'Imana igomba kuvuga muri ukwezi kwa gatanu. Namwebwe mwinjiye mu bwato ngaha burya namwe umugisha urinjiranye nawe. Uku kwezi kwa gatanu n'ukwezi kudasanzwe ku buzima bwanyu. Ndashaka mumvirize iki kintu. Ndashaka mumvirize iki kintu. Yiha umubiri araza asa natwe. Ndashaka rero mwumvirize uwo jambo. Igihe Filipo ahuye nawe. Ndashaka mumvirize iki. Igihe Filipo ahuye nawe. Ndashaka mumvike iki kintu. Filipo agihura nawe aramubona amugeti uri Yesu ati ndi Yesu. Aturone ati ndi Yesu. Yesu umwe twasoma mu vyagezwe ati abahanuzi bahanuye ati uri Yesu vy'ukuri ati
arumva ko yemejwe ati ni Yesu. Afise rafiki yake nawe ari mu kibira, ari muri confusion totale, akunda Imana mugabo ariko aribaza ibi bintu turiko turacamwo nivyo twabwiwe, nivyo twigishijwe, n'amajambo twabwirijwe, ivyagezwe. Jese subira mu isinagoge, ari mwisha mu kibira kure, ariko aribaza ibibazo. Uriho Mana ko nkijijwe, ko nkunda Imana, ko bitwigisha kwakuze dukunda basokuruza bakunda Imana, uriho vyo kurusoza ivyo bintu batubwira nivyo sivyo? Yicaye mu ishamba ari wenyene. Yesu nawe kwera ari umukozi w'umuhanga, abera hose icyarimwe, amenya yuko ati sinogenda direct, ngomba kumanza guca kwa Filipo. Filipo amaze kumubona, ndashaka mwumve ikintu yabwiye Natanayeli akimushikira, kuko yaraza irigara yararize. Bari baragiye mu kibira kubera kurengegwa, amusanga ku irigara aramubwira ati Filipo, Natanayeli tingwino. Ati biki? Inze hehe? Ati ngwino. Hehe? Ati nyaruka, hari ahantu ndamusize. Inde. Umva ingene yagiye kumubwira. Ntiyamubwiye ngo Yesu w'i Nazareti, yamubwiye ngo wa wundi Mose yavuga, wa wundi ivyagezwe vyavuze, wa wundi abahanuzi bahanuye, namubonye. Atayongeraho akajambo ati ni Yesu w'i Nazareti. Bihurirana na Natanayeli yabuze igitoro mu muduga. Yabuze igitoro mu muduga. Bihurirana na Natanayeli atambabura yakije. Bihurirana ni Natanayeli ariko aribaza ati mbega hiwacu Burundi bizogenda ibi bintu biguma vyiyongera. Niho Natanayeli ataramubwira ati hewe nduzi, i Burundi hari iciza cyo hava. Hamara mubwira ati singeneye kudiskita na wewe, singeneye gusigura birebire, urabizi ko dusanga ingorane, urabizi ko turi mu bibazo bimwe, mugabo wamhejeje guhura nawe ni wa undi yavuzwe yuko abari mu mwijima bamurikiwe n'umuco, abari mu gitutu c'urupfu babonye. Aramubwira ati sindagusigu, reka kumbaza, ngwino wirebere. Abarahagurutse avuga ati rafiki yangu ndamuzi, ntashobora kuba seriye gutyo, uri seriye di seriye tihaguruka. Abaramwirukashize, acasanga Jambo yambaye inyama n'amaraso, yambaye ikanzu, yambaye sandali, afise inyama n'amaraso. Bwira mugenzi wawe ati ukwezi kwa gatanu urabona Jambo yambaye umubiri n'amaraso, nta muntu yanyumvise. Reka nsubiremo, ubu kwezi kwa gatanu Jambo wizereye rirambara umubiri. Vugira amina nimba uvyizeye. Nubwo ku kwezi kwa gatanu utomubona, mugabo nataka ni kuhakikishie kweli, ngira ndakubwiza ukuri, ndabizi ndigihamya, ijambo riza ryambara umubiri. Ivyari indoto bigahinduka impamo, ukabibona ukabigenderamo. Amushikiriye Yesu abarabwiye Natanayeli, umviriza Jambo sha, abaramubwiye ngo umunyisirayeli atagira ubugunge, umunyisirayeli hana hila ndani mwake, atagira uburyarya, ari honete. Ni kuvuga ngo Natanayeli ari kumwe n'Imana, yarayibwira ati mze iwoko bongo tu. Yaramuravye aravuga ati isengesho rya Natanayeli ntirigira uburyarya, n'umunyisirayeli atagira ubugunge. Yageze imbere y'Imana nta bindi ngo Mana ngo ndagushima, ngo nubwo nshonje nsigushima ndashonje. Yari honete rameze gutya. Haleluya! Sindagushima ndashonje, sindagushima ndagwaye. Wanteye confusion, sinzi nakwizeye igihe kinini numva ndusha. Aramubwira ngo ndabonye umunyisirayeli atagira ubugunge. Natanayeli arikanga, aravuga ati wamenye gute wewe? Kuko nawe yari yiyise, kuko Bibiliya ivuga ngo twisuzume kuko ari twebwe twiyise. Aramubwira ati we wamenye gute? Wamenye gute yuko ntagira ubugunge? Atamubwira ikintu gikomeye, mumpere Kristo icubahiro. Aramubwira ngo Natanayeli we,
agenda hariya muri kijya kibira. Filipo ataranamenya ngo umuhe adresse yahuri. Jewe nari nahejeje kukubona. Bwira mugenzi wawe ngo Imana nubwo utayibona yo iriko irabona ivy'iwawe, iriko irabona umutima wawe, irazi ibikwiriye, irazi ivyigira ikore. Muvugira amena cyane abavyize. Ibi bintu turimwo birashobora kudutera confusion. Muganagira ndababwire, Bibiliya iravuga ngo gutanga kose kwiza n'ingabire yose itunganye vyururuka viva kuri se w'imico, ngo awewe adashobora guhinduka cyangwa kugira igitutu cyo guhindagurika. Nagira ndababwiza ukuri, nubwo wowe utabitahura, nubwo ibintu bigoye, nagira mbabwire yuko Imana yoyo irazi bikwiriye. Umunsi yicarika abantu 5,000 hatarimo abagore n'abana, abwira abigishwa ngo ntimubicarike ndabagaburire. Bibiliya mushinga inaho ikavuga ngo wewe yarazi icagira kore. Nagira ndagutangariza uyu mugoroba, nubwo utari kurasobanukirwa ivyo turimwe mu gihugu cy'u Burundi, nubwo ushobora kuba utabitahura, utabijustifia, utabisobanura, ijuru bwaryo turiko turasenga ryo rirazi ivyo turiko turakora, rirazi bikwiriye. Mu gihe gikwiye ijuru rizodutabara. Ndabira mugenzi wawe mubwira ngo confusion ufise ntiwibeshe ngo uyihuje n'Imana. Mu ndabira uyimubwire ntiwibeshe ngo uko kuntu wumva ngo niko na data vyumva. Oya, ndagomba uyu mutima uyu mugoroba tuwucakire. Umutima wa Yobu mu gice c'10 umurongo wa 23 ahavuga ngo ngenda imbere sindayibone, nasubira inyuma sindayikubita ijisho, ngo genda hikora naho nyene nkanyinyegeza. Ariko hagera hana akavuga ngo nubwo ndayirondera hose ikanyinyegeza, yamarayo irazi inzira ndiko ndacamwo. Niyamvugutira nzosohoka nkayangana nk'izahabu, ikirenge canje nacometse mu cayo, ivyagezwe vyayo sinigeze ndabitsitarako, narihinduye imfungurwa zanje zo ku murango nijoro. Niho yagera hano akabwira aba Elifazi n'abiriho, akababwira ngo ndabizi ko umucunguzi wanje ariho, nubwo igiti cocibwa kirigumba ntivyizigiro, kwigihe kizogera kinaongeza tena kuchipuka. Burundi mwitegure, shengero ry'i Burundi, abamanitse inanga mwese, igihe kiraje kandi kirasohoye. Inanga zisubire zimanurwe, dusubire ducurange, hasubire kumvikana ijwi ry'umukwe n'umugeni. Igihe kirageze kandi kirasohoye. Nta makuru y'igihe vyotwara, sinzi igihe utegereje. Kandi ndagira ndababwire, aho umwe wese ngaha ariko arwana urugamba rwe, kila umoja hapa ana vita yake. Hatuchangii vita, lakini habari njema tunachangia mfalme. Ntidusangiye intambara, ariko turasangiye umwami. Umwami ni mwiza. Ejo burakeye kuko amarira yorarira umuntu mwijoro, ariko igitondo kimwe impundu zikavuga. Mwene data, impundu zikavuga, niko nabivuze. Amarira yorarira umuntu mwijoro, ariko igitondo kimwe impundu zikavuga. Ewe wa muteramyi we, ijoro rigeze he? Ngo umuteramyi ngo aramwishura aravuga ngo burakuze ijoro riraje. Ariko nubwo numva ijoro, ndanumva n'igitondo. Ngira ndabatangariza ikintu, iki gikorane kigira cugurura ibintu byinshi mu isi imwe. Turavyumva, umushumba aravyumva, twamaze kuvyumva. Hari ikintu papa agira kore mu isi imwe. Hariho Moridekayi wawe agiye guseruka, hama ceyuke ku buzima bwawe, hama icaha. Uwo ni jambo, uwo jambo niwe yashobora gukarangira abantu inkoko, inkware, atambabura zihari n'amasafuri. Uwo jambo, uwo niwe yashobora gutekera imikate abantu bari mu bugaragwa, bakarya umukate urunza agasukari kameze neza.
bakavyibuha bagasa neza. Uwo jambo niwe yashobora gukuza abantu akabakuzanya n'ikanzu. Uwo jambo niwe yashobora gukwega ikirenge akagikwegana n'isandara. Nta muntu ari karanyumva, nta muntu ndiko ndavugana n'umuntu ari karavuga ngo ndabiravye nta kindi. Ndiko ndavugana na Natanayeli aramubwira ati ukiri hariya ani utaranshikira naye nakubonye. Hama Natanayeli aramubwira ngo mwami wanje kandi Imana yanje. Yesu aramubwira ati yo Nata wijejwe nuko nakubwiye ko nakubonye munsi y'igiti? Aramubwira ngo nkurikira uzobona ibiruta ivyo. Bwira mugenzaho, ndabira mugenzaho, ndabira mu maso umubwire ngo hari ivyo wamubonye ko, ariko igihe kiraje hari ibindi ugira umuboneko. Hari uburyo wamubonye, hari ivyo yakoze ku buzima bwawe, ariko igihe kiraje usubire kumubona ubundi busha. Igihe kiraje sengero, igihe kiraje turacumva, turumva kariri k'imvura, igihe gishashe. Mushirireho iri jambo dusozere dusenge. Abikolosayi igice cya 2 ku murongo wa 15. Duhere kuri 14 tumanuke kuri 15. Dusozere hamba dusenga Imana. Abikolosayi igice ni cya 2 umurongo wa 14 na 15. Tukiri muri aya mavuta mwihuta tugira dusenge. Ngira mbabwize ukuri, ngira mbabwize ukuri. Numva ikirere cy'imhemu kiriko kirambwira ngo, ikirere cy'umwuka kiriko kirambwira ngo ijambo ryayo kuriya yabwiye Ezekiyeli, iramubwira ngo mbwirira ubwoko bwanje ngo sinzosubira kurekera ijambo ryanje mu rutendeko. Ngira ndababwiza uko ndavyumva mu mwuka yuko jamba gira yambara umubiri mu rugo rwawe, mu bushomeri bwawe, mu mashuri yawe, mu jamba gira yambara umubiri. Gira yambara umubiri, agira yambara umubiri pe. Nukuri uraza hari igihe Imana izimanzi karurera ivyaha vy'abamedi n'abaperesi bikamanza kuzura. Hari igihe Imana ibirundanya. Urazi tumatatizo tudogo tuko nguvu sana kwa kusema uduchukue, arakini bimatatizo bimeja fasi. Ibigorane vyamaze kwirundanya nugusuguma bigatembagara, nukubisuguma datari ibintu yari yarorere. Bwira mugeza ati hari ivyo yararorere vyuzura. Numva ivyaha vy'abamedi n'abaperesi biriko biruzura. Igihe kiraje niko uhora hagize, igihe kiraje aho ijambo ryayo itazosubira kurirekera mu rutendeko. Ntabwo ndi profete, ariko rimwe na rimwe ndagirwa ubuntu nkamwumva mu buntu bwawe. Hari igihe ndamwumva, hari igihe ngirira ubuntu kamwe ndavyumva. Rero hano ntabwo tugira tuhamanika abantu. Nabwiye abantu ku munsi wa Mungu ntangazira ijambo tutarashira umusaraba, ndababwira nti ntumanike umuntu ngaha, kuko umugabo yatwandikiye ivyagezwe vyuzuye umwuka wera biri mwihishurirwa rikomeye cyane. N'umugabo yigeze kuba ivyo yanditse abihama. Ntukamanuka umuntu ngaha, kuko uyu munsi Sauli birashobora gukunda ko yohinduka Paulo. Iyo data agomba kuduforja, agomba kudugorora, hari igihe anakoresha n'utokwibwiye ko yokoresheje, kubera objectif imwe gusa, ikugira umuntu atunganye neza. Listen to me, mumvirize ikintu. Havuga ngo iki, shiraho ningoga. Havuga ngo iki, mpese mana we, hari abantu mwumva amavuta aca dusenga, hari abantu mwumva hari ibintu bigira bikore. Shiraho shira kuri 14, shira kuri 14. Papa wanje ndagushimiye. Umviriza, ihanaguye n'icete kitwagiriza. Bwira mugenza wati niyo mpamvu uyu musaraba uri ngaho.
bwira mugenzi ngo hari ibintu iri hanagure. Mbwirira mugenzi wawe mubwire ngo papa n'umuspecialist wo guhanagura ivyete vyakwagiriza. Mundabira umubwire ati papa n'umuspecialist wo gufata ivyo bakuvuze vyose. Ihanaguye icete kitwagiriza kirimwe amabwiriza caduhama igikura hagati yacu. Raba mugenzi wawe umubwire ngo kigira gikugwe hagati ya. Igikura he? Igikura he? Igikura he? Igikura hagati yacu nayo. Ikibamba hehe? Ndabira mugenzi wawe mubaza ati wamaze kwiyumvira ivyo tugira tubambe. Wamaze kubitekereza. Hari ibintu kandi ndaguhaye ukwezi kwa gatanu gufise imisi nga 31 numwe niko bimeze. Bwira mugenzi wawe ati ni muri imisi 31 mbe hasigaye ngaho ubu turi tariki zingahe? Zibiri. Hasigaye zingahe? 29. Bwira mugenzi ati mu misi 29 hari ugwete udasubira kubona. Yaba ari ugwete gwa karande Kristo, yaba ari ugwete vyaguhama ingurikizi icaha cakwizingiriye ko cyase kukuvako. Hari ibintu tugomba kubamba ngaha, kuko nagira ndababwire ikintu cyose cy'umwijima igihe cyose cyama giherekejwe na se w'ikibi. Bibiri ivuga ngo imaze kurema umuco ntiyashima ko umuco ubana n'umwijima ngo irawutandukanye. Ndabira mugenzi ngo hari ibintu bigira bitandukanye, hari ibintu Imana igira kureho. Nyumviriza amajambo igena komeye hama dusenga Imana. Ikibamba ku musaraba manura rero, kubera papa rero yarabizi yuko Satani ari umurezi wa bene data. Kubera yarabizi neza ko Satani ataruha agumaza kukwibutsa kahise, akakwibutsa ivyo yagendemo. Yejeje kubamba icete cyatwagiriza, yaciye ifata yambura abakuru n'abafite ububasha ngo ibatetereza mu maso ya bose, ngo ibashorera bafashwe mpiri kubw'uwo musaraba. Bwira mugenza watu musaraba ugira usubire kubona ukundi gushi wawe. Uwo musaraba ugira usubire kumva mu mutima wawe hari ikintu papa agira kore. Sinzi nkurikizi. Obadiya igice ca mbere mwohanyereka. Obadiya igice ca mbere hama dusenga. Obadiya igice ca mbere twumviriza iri jambo. Ibashorera bafashwe mpiri kubw'uwo musaraba. Shaka dusenge guma numva ndiko nda. Obadiya murahamenya. Obadiya shira igice ca mbere. Manura igice ca mbere ndabereka ijambo. Hama turisengeka. Manura umurongo wa kabiri. Manura. Raba nakugize ritoya kuyandi mahanga. Ubu inkengerwa gose. Ariko ngira ndababwire ni mundabire cyane cyane mwe muri ko murarabaho mwamaze kugura aho hantu. Mundabire ijambo rivuga ngo umwansi ntazosubira guca hagati muri wewe. Ndatekereza ko ari cyo gice cya mbere nyene. Ndatekereza kuri cyo gice. Umwansi ntazosubira guca hagati muri wewe, ko numva iryo jambo ngomba kuri. Ririho muri cyo gice ra ku mirongo. Manura kabiri. Manura gatatu. Manura ko ndakeneye iryo jambo numva mwe muyari manuye. Ndakeneye. Biho vyabera hejuru y'ibyo. Manura kandi. Manura. Uduge ntumbera nzo gukorera mukuye nukuhoragiza. Manura. Ukuntu ugese mbega unzose. Manura kandi turabe. Ndabira ijambo rivuga ngo umwasi araheneberewe ntazosubira guca hagati muri wewe. Niryo shaka kuko numva hari ibintu bigira bitembagara. Muvyizere bene data, ibi bintu bibiri ivuga ngo Imana yahisemo kudukirisha ibipfu vyibi vyanditswe. Ibi bintu bimeze nk'ibisazi ariko birafise imbaraga. Imana ihabwe icubahiro, Imana ishimwe. Bwira mugenza mubwire ngo hari ibintu papa agomba gutembagaza ku buzima bwawe. Kandi muri uku kwezi kwa gatanu mu mwanya tugira dusenge,
mu mwanya twicaye gatoje gusenga uce wandika ikintu uba uratekereza ikintu tugomba gushyira ngaha kuri uwo musaraba. hari ugwete utegereza kwandika ngaha niwumva ubiyobowe na mpemu yera, kuko uku kwezi n'indi minsi uronsa akanya uzana ugwete. hari intambara papa agomba gushyira ku musozo. dutanguye ku kwezi kwa gatanu tuvyumva mu bisanzwe. ukwezi kwa gatanu mu Baheburayo ni ukwezi waribonye rivuga ngo ikimbwira papa wanje Nahumu igice cya mbere murongo wa 15. Nahumu papa wanje natekereje nka Obadiya biragoye. raba ku misozi ibirenge vyuzanye inkuru nziza, akamamaza ivy'amahoro. Buyuda we niwitondera iminsi mikuru yawe. witondera iki? Iminsi mikuru yawe. ivyagezwe cyangwa iki? Iminsi mikuru yawe. Bariza mugenzi bati vyukuri uraciyumvira yuko wokora umunsi mukuru. Igihe kirageze. Nimba umaze imyaka izera ico ndiko ndavuga. Ewe Buyuda we witondere iminsi mikuru yawe. Bwira mugenzi wawe ngo hari inkuru nziza zizanye iminsi mikuru ku buzima bwawe. Ndashaka mumvirize. Imana irabizi. Chusoma. Imana irabizi shengero. Yo munyumviriza hano. Imana irabizi ko bigoye cyane gukora umunsi mukuru umwansi ari hafi yawe. Ndamukunda papa iyo ageze igihe cyo gutwenza umwana wayo, iyo ageze kumunezereza, izi manzi gakemura ibintu bimwe bimwe vyoyogora hafi yawe. Mpera Yesu cyubahiro mugire gutya. Ibiyogora vyose imanza kuvyigizayo. Witondere iminsi mikuru yawe. Manuka ushitse amasezerano yawe. Ushitse amasezerano yawe. Kuko umunyakibi atazosubira guca hagati muri wewe. Semeni amina. Reka nabwire iri jambo ntabwo ari rya Obadiya, ntabwo ari rya Nahumu. Iri jambo ni jambo ryacu muri iki gihe. Vyizere. Nta muntu yicaye ngaha anezererewe yuko Satana murara ko amumara kwigi. Hari ibintu bigomba gutembagara ku buzima bwawe. Reka mbabwire mbe murazi yuko ingorane nyinshi abantu ntibaramenya. Mu bisanzwe ibibazo mumbabare gukoresha iri jambo. Twebwe dukora deliverance, dusengera abantu batandukanye. Nagira ndababwire rimwe na rimwe igituma mwama mubona umuntu yasatiriwe cyane n'ingorane ari we muntu usanga iyo ugiye gukora deliverance ari we yikubita hasi, si bindi. Iyi ngorane zabaye nyinshi zihinduka depression. Iyo zabaye depression akenshi Satana cayuririra muri iyo faiblesse. Nico gituma iyo tubabwiye ngo muze mwitegereze umuntu afise ifaranga nubwo yafise ingorane za gute, shaka kuhamagara imbaraga z'Imana ntagwa. Muze mubirabe ntabwo none ko mutavyibazako. Ikibazo nuko mucya mutentwenga kandi ko ndababwira byo. Oya nubwo wokwe hamagara Imana gute, hamagara imbaraga zo muri Noro na Sidi, hamagara amarayika, hamagara Mikayeli, uhamagara Gaburiyeli, ntashobora kunyiganyiga. Kandi afisa ingorane z'amamiliyaridi mugabo hari ibintu amaze kurengana. Maisha umaskini kuko sewa bitangura utangura kugira ishavu, rya shavu rigahinduka inzigo, inzigo ikakubwira ati roga mugenzi wawe. Umuntu ageze ahantu kuri etape, niyo etape ya nyuma, iyi nzigo ibaye nyinshi ucuroga. Saruzi zikubana nyinshi ugasanga ntunezerewe kubera ko uyu muntu aguma agubwa neza. None mwiyumvira igituma uburozi busikiri mu ishengero ni kubera iki? Mudatahuye cy'Imana ivuga. Ndagira nabwire ivyiyumvira Imana twiyumvira ko n'ivyiyumviro vyiza, si ivyiyumviro vy'ivyago. Simvuze yuko abagwiza tunga batagira amapepo, barayagira mugabo hariho stabilite kanaka. Nico tumaje uvuze ati ninde, ati mwene wanyu, ati niwe yatumye na kaka ntuzenya kawe watereka harya hanze kakameza za tomate zihomba, ngo yego naravyumvise bice bifata kubera afise depression, afise uburemere, vyabaye vyinshi. Abana ntibereko bararya, aryama ahantu habi, imvura iguye abaraye ahagaze, biba vyinshi Satana akavyurirako. Muriko muravyumva? Nico gituma nagenda nababwire ngo Imana kubera ikuzaniye iminsi mikuru ntabwo muriko muranyumva, iyo igomba kukugira neza yigizayo umurwanizi. Muhaguruke gatoye dusenga Imana. Ingabo nkeneye ko haguruka. Yigizayo umurwanizi. Manuka hepfo havuga ngo raba ku misozi ibirenge byuzanye inkuru nziza, akamamaza
ivy'amahoro. Buyuda we niwitondera iminsi mikuru yawe ushitse amasezerano yawe kuko umunyakibi atazosubira guca hagati muri wewe araherengeteye rwose Mana yanje nta muntu avyakiriye nagira renda gutangariza urwete rwose rwaguhama ndugiriza ibiganza urwete rwose rwaguhama icete cyakwagiriza numva Imana isutse igihe cya Moridekayi mu gihugu cyacu numva Imana isutse igihe cya Moridekayi ku ishengero ryayo numva hari igihe ibintu bigiye kweyuka umviriza umwami yabwiye Moridekayi na Esiteri arababwira ngo fata muvuguruza ivyete banditse vuguruza urwete rubahama kubica mwandike urundi rwete ruvuguruza urwete rwabagiriza numva hari ibintu byari bimaze igihe bikwizizi ibintu bimaze igihe bikufashe byafashe mpira ubuzima bwawe tugomba kubimanika mu musaraba Mana wizamura ibiganza byawe Omesa Brahadia Kesha Brahade ndashaka wiyumvire ndashaka dusenge ijambo iyo rije ntirishobora gusubira inyuma ridakoze igikorwa ryategereza gukora ijambo iyo rije ntirishobora gusubira inyuma ridakoze igikorwa uku kwezi kwa gatanu ni ukwezi ko kubona ubuntu bugeretse ku bundi iyo Bibiliya ivuga ngo ubuntu bugeretse ku bundi munsi hari ijambo rivuga ngo ibibogaboga muri we nivyo twahawe ko ibibogaboga muri we ibimugize nivyo Imana yaduhaye ngo n'ubuntu bugeretse ku bundi nagira ndababwire ubwo bundi bugeretse kuri ubwo buntu bw'agakiza n'ubuntu bwo kugirira neza Bibiliya iravuga ngo nzogirira ubuntu washatse kubugirira nzogirira imbabazi washatse kuzigira ndumva mu kirere cy'i Burundi ndumva mu kirere cy'iki gihugu hariho ubuntu bugiye kuturengera iyo Imana ivuze ubuntu ni ikintu tutamerita ni ikintu utarukwiriye ni ikintu kitari kigenwa uwo mwanya ariko Imana ikavuga ngo mu bushake bwanje kubera bimpimbaye yaciye ku marembo yo ku kidengeri asitse ku ibaraza rigira gatanu ngo abone umuntu amaze imyaka 38 ngo amuravye ngo amugirira akagongwe ntiyari kuri gahunda yiwiwe numva rero ku kwezi kwa gatanu hari ubuntu bugeretse ku bundi hari ubuntu bugira bukurengere nuvyakire navyumvise tumaze igihe tubisengera hari ubuntu bugeretse ku bundi hari ubuntu bugeretse ku bundi hari kugira neza kw'Imana nico gituma Imana yatuzaniye ibirenge bizanye inkuru nziza hari ibirenge igihugu cakiriye hari ibirenge imiryango yakiriye hari ibirenge umuryango wa Gravity wakiriye hari ibirenge Life Center yakiriye hari ibirenge Fekabu yakiriye hari ibirenge Pentecote yakiriye hari ibirenge zamura ibiganza byawe ndashaka dusenga isengesho rivuga ngo Mana uyu mugoroba n'iyi minsi iri imbere yanje ndizeye ko i Nazareti hagiye kuboneka iciza ndashaka dusenga iryo sengesho ndashaka kubwira Imana ngo Mana ndizereye yuko i Nazareti hagiye kuboneka iciza uyu munsi nizereye ko jambo agomba kwambara umubiri bene data ndashaka mbasaba iki kintu umwanya uri kurasenga iyi minsi ne wiyeze iyi minsi ne witunganye iyi minsi ne witandukanye n'ibintu kanaka iyi minsi ne ufate decision iyi minsi ne ya uzibukira ibintu bimwe kuko ndumva ibirenge byamaze kudushwaramo byizanye inkuru nziza hari ijambo hari imvura itagiye gusubira inyuma idakoze icyo yarungikiwe gukora hari imvura itandukanye n'imvura imaze igihe iri kiruzuza Tanganyika na Rusizi hari imvura numva n'umuswisi mwemo ije gukora ikintu gishasha imvura y'umwuka imvura yo gukomeza abera imvura yo kugarukana inyota yo gusenga imvura yo kugarukana inyota yo kurimbura ijambo imvura yo gusabana n'Imana kashata karabaya urimande kasiya sindiko ndabumva muri ko murasenga mu minota 5 gusa
tuzoba duhejeje. Sindiko ndakumva uri kurasenga. Mbega witeze iki? We expecting iki iyi minsi ine? Ni iki witeze? Witeze iki ku Mana yawe? Ni iki witeze mwene data? Ni iki witeze? Mu bisanzwe ibi bihe tumaze igihe turiko turacamwo biriko biradukominika kustumbera Yesu wenyene, biriko biradukominika kugaruka mu nyonga z'Imana, biriko biradukominika yuko hari ibintu bitariko birayihimbara mu gihe gisa niki. Fata ivyemezo bene data. Hari ukumenyera Imana, hari ukumenyera Imana, hari ukuntu abantu bayimenyereye. Nico gituma rimwe na rimwe ivuga ati reka ndabakangire, reka ndabakangire. Bibiliya irambwira ngo abikunda irabakangira, kandi ijambo ryayo rikavuga ngo nta gikangiro gitera umunezero atari umubabaro, ariko abamenyerejwe naco hanyuma kibamira imbuto zo kugororoka, kibamira imbuto z'amahoro. Numva hari ikintu papa agira kore, numva hari ikintu papa agira kore. Wizere iyi minsi ine, ugumye ukwizera. Tangura kugwana intambara nziza, va mu ntambara mbi, va mu nama z'abacokoranye, va mu nama z'ababi. Icara hari ivyagezwe vy'Uhoraho, icara hari ijambo ry'Imana. Ndagutangarije abafise inzara n'inyota yo kumva icyo Imana ivuga muri iyi minsi ine, hari bidasanzwe Imana igira ikore. Ndatangaje mu isi y'imwemu yuko ijuru ryambuye abakuru n'abafite ububasha. Ndatangaje mu isi y'imwemu yuko ijuru ryambuye abakuru n'abafite ububasha bariko barakorera mu kirere cy'u Burundi. Ndatangaje mu isi y'imwemu yambuye abakuru n'abafite ububasha bariko barizizira ikirere cy'u Burundi. Ijuru ryambuye abakuru n'abafite ububasha. Raba rirabatetereje mu maso ya bose, rirabatetereje mu maso ya bose, rirabashoreye bafashwe mpiri kubw'uwo musaraba. Umusaraba uragarutse mu mitima yacu. Kuko ububasha bw'umusaraba kubahona ari ubupfu, ariko kuri twebwe twizera, twebwe twizera ububasha bw'umusaraba n'ubushobozi buzanira agakiza, buzanira ugutabarwa uwizeye wese. Subiramo hamwe nanjye ati Mwami Yesu. Uteze ibiganza ati Mwami Yesu. Rushiriza ngaho Mwami Yesu. Uyu mugoroba w'itariki 2 z'ukwezi kwa gatanu 2024, aka kanya nyene mpejeje kwakira icuvuzo, kuko ijambo ryawe ari ukuri, kuko ivyahumetswe nawe ari ego na amen. Ndizeye igihe gishasha, ndizeye igihe cyo ku marembo y'i Samariya, aho ifu igogoretse n'ingero 2 za sayiri zigiye kugugwa ubusa. Ndizeye ko hariho iciza kigiye kuramplasa ikibi cyari cyarafashe icyicaro.
ndabyizeye biciye muri iyi minsi ine turi ku birenge byawe mu isi y'imwemu. Jambo agira yambara umubiri. Jewe n'abanje bose, jewe n'abavukanye b'abarundi n'abarundikazi, ndabizereye mpagaze mu kirengero cyabo tutari kumwe ngaha, cyabo tutazobana ngaha, yuko uku kwezi k'ubuntu bugeretse ku bundi hari ikintu cy'ubumana kidasanzwe kigiye gukoreka mu gihugu cyacu. Mwami Yesu, turakwizeye mu nzara n'inyota tuzananye kuri uyu musozi, twizereye yuko tuzowumanukako hari ikintu gishasha cyakoretse ku binyerekeye no ku byerekeye ku bandi. Ndabyizeye, ndabihagazemo, ndabifatishije amaboko mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. Rushiriza ngaho tumukomera amashyi menshi cyane. Rushiriza ngaho rushiriza ngaho tumushimira. Haleluya, haleluya. Haleluya. Cy'amahanga, kuko igitandara cyacu gitandukanye n'ibindi bitandara. Kristo ibuye abubatsi bagaye ariko byahindutse irigumye ifuruka. Shimwa Yesu, izina riruta ayandi mazina yose. Haleluya. Ntabari twebwe uhoraho, ntabari twebwe, ariko izina ryawe rihabwa icubahiro. Nkundi rugumbira abantu babiri batatu babwire ngo akiri igihe gishasha ku buzima bwawe. Hari ibitembagaye ku rugo rwawe, hari ibitembagaye ku nzira yawe, hari ibitembagaye muri bizinesi yawe. Mu nkundira abakozi b'Imana mubanyakiriye muri biro, mwebwe muhejeje kugumbirana mwicare mbabwire mu munota umwe. Abakozi b'Imana babakire, Pastor Jane nabo n'abandi mugende muri biro, abasigaye mwicare umunota umwe mbabwirira itangazo. Haleluya. Ni bande bumva ikintu gamana? Umviza amabwire, numva ndi muri prophetique mu buryo umviriza mu munota umwe gusa mbabwire ikintu. Abantu mushoboye kuba mwogenda gusoma amakuru y'umugore yararwaye ubutinyanka imyaka 12, yava amaraso imyaka 12. Ndashaka abaza ayo makuru, ariko n'abatayazi ngira mbabwire iki kintu. Urya mugore abantu benshi baribaza, bibwira yuko yakize kubera yakoze ku buyonga, ariko kuri nyako urya mugore yakiza akiri mu nzu yiwe.
ntiyakiriye kwa Yesu, yaremye igitangaza atarasohoka iwiwe. Ndashaka ko guhera ejo uva muhira waremye igitegezo gukoreka. Mwanyumvise amajambo yavuze ntabwo yarakijijwe, ntiyari mu ntumwa, mugabo bibiri tubwira ngo yari yumvise ibya Yesu. Mutekereza umuntu yari afise umubabaro imyaka 12 kumva gusa ibya Yesu. Rimwe na rimwe twebwe tubibamwo ibitangaza bitubera bikeya kubera akamenyero. Uyu mugore ngo yari yumvise gusa ibya Yesu ko Yesu akiza, aca arivuga nari mu nzu, aravuga ngo ngira nsohoke, ninasohoka ndarwana ishaka kuko ninasaba audience ntibayima, sinemerewe kuja mu bantu, ndarwana ishaka n'amaraso yanje ari karameneka, ngende nkore kuri Yesu, nkore kubuyonga. Hama rero hari igihe umuntu atarema igitangaza, ntiyavuze ngo ndakora kubuyonga, yavuze ngo ninakora kubuyonga ndakira, nkakora kubuyonga ndakira. Ijuru riza ryitaho ico waje utekereza kugira ngo uze ngaha, kurusha ico uza kwiyumvirira ngaha ugitewe n'indirimbo, ugitewe n'amajambo y'umurongozi yovugira ngaha. Ndashaka muri iyi misini wumva ko vy'ukuri iki gikorane kizorangira ukiri kwa kundi, ukiri wa wundi, Imana ntikurengera, ariko ukavyumva yuko iki gikorane kandi kamabwira gukora kw'Imana. Ntubone je niko sanzwe mvuga, nateye induru numvise ubushobozi bunaniye ko nogenda bukebuke. Nubwo twovuga dutekereje bukebuke, ubu imbaraga z'Imana ntizifatiye gusa kugira ngo umuntu agaragaze amajeste. Ndashaka muri iyi mpore mu buryo bwose ijuru rizovuga, umenye ko mwisimwe hari ikintu kizokiriko kirakoreka. Naho kugira mbarekure, nimba wizeye ico mvuze, ukizera ico twashize ngaha, bigaragara nk'ubupfu. Uwizeye wese tegura ugwete, ico ndiko ndavuga ndakiza. Ubwa mbere dushiraho ivyete ngaha kuko turabisengera ku munsi turabisengera. Mu kwizera fata ikintu wumva ushaka kubamba, ushaka ko Imana ikura hagati yawe n'umurwanizi, uzo kibambe ngaha. Ari ikintu cyakunaniye guheba, ukizane tukibambe ku musaraba, kuko uku kwezi kwa gatanu muri gahunda ijuru rifise, muri gahunda ijuru rifise irya mbere no gutabura ivyete. Mu kwizera rero ntupfe kwandika ngo urabona ngo mwene data ngo naramwikeze ngo ngira ndamumanika. Nababwiye ntimumanika abantu, uri uravyumva. Wewe tekereza, raba ikikugoye ni ingwara, shiraha, kuko mu mishishago twarakize. Bizarana kwizera ati ingwara mfise ngira ndayibambe ngaha, mbega n'ubushomeri ngo bamba. Ikintu cyose kitakunejereje, Bibiri ivuga ngo Imana igomba kuduha umunezero ushitse, umunezero wuzuye. Uku kwezi kwa gatanu rero hari ubuntu bugeretse ku bundi. Ubuntu ni ikintu uhabwa utamerita, ni ikintu uhabwa utitwaje ngo nasenze iminsi 10 ngo nisonzesheje. Ni Imana, numva Imana yavuze ngo ngomba kugirira ubuntu umuntu yagambiriye kugirira neza abana bayo. Amen, amen, amen. Ubwo ndahejeje, turahejeje. Okay, Imana ibahezagire. Ubwo rero tuzosubira ku munsi w'ejo, muze musengera igikorane, witegure. Ntuzuraza ngaho uvuye ahantu hariho hose. Mu bihe witega ikintu, hari ibintu cyo wirinda, hari ahantu cyo wirinda. Gerageza ibike muri iyi misini ku bwa papa, ubwira Imana ngo ndakeneye ibintu bihinduka. Mu kwizera rero uza kwandika ukagisiga uyu munsi, uzoza nejo, uzuraza ngaho, uza mu gatondo umuryango urugwe saa 6 nuko bigenda, uzutereke ngati ndashize. Hama rendez-vous le 1er juin. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo, urukundo rw'Imana yacu, kubana namwe mu yera bibane natwe. Muhaguruke turirimbane iyi ndirimbo hama dutaha. Yemwe Imana yacu ni nziza,
n'inshuti ni wewe ni turagushimiye ma amen. Ijoro ry'amahoro, abantu mutaratanga amashikanwa ibigira 10 ubwo n'abagomba gushigikira igikorane, murabona turafise abashitsi, ntugende dushigikiye ngaha, hama dusabe protocole muzo muradufasha ibiseke bimwe bimwe mu bishire hari inyuma, ariko wumva wese yoshigikira iki gikorwa mu bikore mu rukundo rwa Kristo. Ejo muze kare, Imana ibahezagire cyane.